zina ryanje sukufina kuryubaka sugukina zina ryanje sukufina bimenye kondo muwino ndiyubatse baragwanije baragerageza gukoresha inguvu nizihanitse barazibirana promo bakamarira nivomo hari abashaka gumana umwikomogwa n'urugamba za n'ubuhinga flow sinahevye ingwano nerekanye impano kuri imicano ho rap zibiyago zinera gatwengo ziri ku musego narabonye swago ariko gumako mako hagize nabiragoye cyane kuryubaka turaciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina haba mu bagabo n'abagore n'abakiri mu bigero rap y'isomero giye bikurugero gangster hero Fab-Love the Keshan boy Fabelove master from Ken City kuva mu Kanyosha. Alobe tukiri ngaho nyene yashaka kwatumbwire ko ikunda ayo flow bro. Wavuga ati ndakunda kuririmba izina remix urumva yuko harimo amajambo y'ubwenge, harimo amajambo aremereye. Ni kwereka Fab-Love akunda kuririmba ayo flow. Ndayikunda kubera nyene ivyivugamo. Basemo wumvirize ivyivugamo nyene ivyo nyene. Nimba ugenda mu bintu vyerekeye relation zo gukundana gerageze ukundane uri serieux ugerageze uryohere uwo muri kumwe muri love ko kumuryohera simvuze vya bindi jevuze kumwereka programme kumwereka ivyo kazoza tu iyo mugamije yuko ari ahantu ari serieux sivyo ya hanyuma ni vyanine nashatse kuvuga gusosa ya gushosha ni twakoresheje barya abana bato kubera ko nimba ari Burundi bw'uno munsi buhari kubera ko habayeho abantu batoye sivyo abo batoye nibo bagerageje kubaho basubirira abakuze sivyo canke abavuye abasaza rero kubw'ivyo dutegerezwa kubaka abazogenda badusubirira tubandanye twubaka Burundi bw'uno munsi n'ubwejo kanabwiye yuko ni ikintu cyanyoheye kuko kubona muri gen a big farias shaka kuvuga ati no umudiyo sishaka kuwuheba arabizi kangaruke muri hip hop arazi icyo wamukoreye cyangwa arazi icyo wamugize yakaza kugira ngo ashoboye gufatanya urugamba natwe ni fresh sana so rero hip hop muri make navuga yuko ni bon imeze neza byo ko iwanje sindatirigana Yes, my people. Oh, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. And I got kandi hamunda kugira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Lloyd TV. Ready is gentlemen. Kora subscribe bwana kugira ngo uzurabona professional interview. Oh yes, ni mu cyakiganiro tubabwiza kuri cyo cyakiganiro akigwa akajya kweza akukumenya amakuru y'abastar kukumenya amakuru y'ibyamamare. You know what it is. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. Fab-Love the Keshan boy. Mwita mwana wa Ken City kuva mu Kanyosha. Bro. Yo. Wagwan. Fresh. Fab-Love in the house. Ibana mwami wa hip hop. Mwami wa hip hop. Yes, ndikumwe mwami wa hip hop mu Burundi. Nibutavyemera uziki wewe. Ariko je kuande gwanje ndemeza yuko ndikumwe mwami wa hip hop. Fab-Love the Keshan boy kuva Ken City. Love, twaherukana kera musaza. Zamani sana. Umunsi mwe mu mpera no. Wapi twe nitwoguye ba everyday twama tugufise ngaha man. In my heart. Ni Fab-Love navuga ko everyday kuva kuri Lloyd TV twama tufise ku mutima. Niyo mpamvu uno munsi twamutembere kugira ngo tuyage byinshi. Muri ngira navuga yuko afite indirimbo shasha, indirimbo yise shosha. Turaza kumenya bega shosha nibiki. Hari benshi batubagira ati shosha bisigura iki? Bwana turi kumwe na Fab-Love umwami wa hip hop bro. Unapendeza sana brother. Thank you. Murakoze cyane. Every day ariko wamuberewe si bishasha man. Si bishasha kuri Fab-Love yamaberewe sana. Novuga yuko na masaha y'umugoroba no tukumira Fab-Love. Fab-Love ashaka ndabukiza kwanza abakunzi ba Lloyd TV musaza. Bo ndabaramukije cyane muraho meze fresh. Ni wa murapere wanyu Fab-Love the Keshan boy Fabelove ikubatazi kujyandika. Yeah, gangster, master. King n'ayandi menshi cyane. Unasikia a gangster
Master, a King n'ayandi menshi ayo mazina yose na ya Fab-Love urumva yuko arakwiye kwita umwami. Fab-Love, let's go. Let's get it, man. Let's go, bro. Okay. Let's go. Akayimbo nkunda kwirira. Akari msana. Ndakunda kwirimbira izina remix, sivyo? Remix, kandi ndafise impamvu ndayikunda. Yeah. Turaze kumenya n'impamvu akunda kurimba izina remix. Let's go. Izina ryanje sukufina kuryubaka sugukina. Izina ryanje sukufina bimenye ko ndumuwino. Ndiyubatse baragwanije barageregeza gukoresha inguvu nizihanitse barazibirana promo bakamarira nivomo hari abashaka gumana umwikomo ngwa n'urugamba za n'ubuhinga flow sinahevye ingwano nerekanye impano kuri imicano ho rap zibiyago zinera gatwengo ziri ku musego narabonye swago ariko mako hagize nabiragoye cyane kuryubaka turaciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina haba mu bagabo n'abagore n'abakiri mu bigero rap y'isomero giye bikurugero gangster hero Fab-Love the Keshan boy Fabelove master from Ken City kuva mu Kanyosha. Alors tukiri ngaho nyene yashaka kwazubwire kweri kunda ayo maflow bro. Wavuga ati ndakunda kuririmba izina remix urumva yuko harimo amajambo y'ubwenge, harimo amajambo aremereye. Ni kweri ki Fab-Love akunda kuririmba ayo maflow. Ndayikunda kubera nyene ivyivugamo. Basemo wumvirize ivyivugamo nyene ivyo nyene. Bakoze ba TV ndibaza wabyumvise ukungene umwami wa hip hop akubwiye ati nimba utayumvise fresh subiza inyuma wumvirize impamvu nkunda kurimba iyo ndirimbo. Navuga ko harimo amazina, harimo amajambo numvise avuga ati izina kuryubaka izina biragoye mine tuba twavuye kure rero nyene birakwiye ako ko nyene karakwiye urumva impamvu akunda kurimba ayo maflow. Yes ni na Fab-Love navuga yuko afite indirimbo shasha, indirimbo yise shosha agwe na mu bintu byanzanye naje ubwanje sinzi shosha bisigura ikime. Aravuga bavuga ati kujya kuri mwavuga ngo birashosha atazi gusara atazi kuvuga flash ariko wena turaza kumenya bega shosha bisigura iki bega indirimbo Fab-Love kubireke yisemo kwirimbana n'abana. Why bro? Bo icyambere shosha bisigura sosa bivuye mu bivuga gusosa gusa usivye ko twakoresheje language y'abana batoyi barafise language zabo rero twaje dukoresha iyo shosha mugabo nashatse kuvuga gukora ibintu vyawe neza kugira ngo ushobore gusosera abandi ushobore kuryohera abandi donc gusosa niko kuryohera abantu cyangwa niko kuryoha. Rero nako ndavuga yuko nimba uririmba gerageza uryohera abantu, nimba ugenda mu bintu vyerekeye relation zo gukundana gerageza ukundane uri serieux ugerageza uryohere uwo muri kumwe muri love ko kumuryohera simvuze vya bindi jevuze kumwereka programme kumwereka ivyo kazoza iyo mugamije yuko ari ahantu ari serieux sivyo. Hanyuma ni vyanine nashatse kuvuga gusosa gushosha ni twakoresheje bajya abana bato kubera ko nimba ari Burundi bw'uno munsi buhari kubera ko habayeho abantu batoyi sivyo. Abo batoyi nibo bagerageje kubaho basubirira abakuze sivyo canke abavuye abasaza. Rero kubw'ivyo dutegerezwa kubaka abazogenda badusubirira tubandanye twubaka Burundi bw'uno munsi n'ubwejo. Nivyo ni muri izo ntumbero kabisa. Ndibaza wabyumvise bakoze ba TV baguye ati shosha abisigura gusosa nimba uri kumwe no mu girlfriend ilifo yuko umushoshe acavuga umushoshe bishaka byose kuba byose biravugwa kandi n'abantu bigirisha reka nakubwira abantu bigirisha ngo gushosha cyangwa gushosha sivyo mugandazi neza iyo vyaye umwana wiwawe cyangwa mu mihira yabo iyo bari muhira iyo bari home ndazi neza yuko ahora bavugisha abana muri zirya language zabo kabisa bro. Ndisire certain urumva yuko ni indirimbo imeze fresh, ni indirimbo nabwira yuko ni Fab-Love yeretse urukundo abana ku ruhande rwanje, ni indirimbo navuga yuko ikuze mu bana bivanye n'ijya refre y'abana. Abana barayikunda cyane sara byatari aje nati hanuba sosa urumva yuko nyene abantu ibintu bimeze fresh sana. Sasa Love bega bajya abana wakoreje muri ijya ndirimbo wabonye harimo abana bafite talent. Of course bajya n'abana benshi bari benshi mugabo nashoye gukoresha muri video
muri video cyangwa muri audio wese nashoboye gukoresha abo numva yuko bamaze kuba avance y'abandi ya mugara abandi nki training nkigerageza kugira ngo turabe ingene ibintu vyogenda ariko novuga yuko n'abana baba bafise impano aba habuze umuntu baba habuze umuntu ashobora kubadugiriza iyo mpano yabo kugira ibavemo kuko urazi yuko si bose bashobora kuririmba refrain nk'ijya n'abantu bakuze urazi yuko hari abaririmba nabi bakarimba ama contraita rero kubona bashe kuririmba refrain ikuze nk'ijya nibaza yuko ari byo gukomera amashi kabisa abakozi ba Roy TV urumva yuko kuduza impano z'abana biba bikenewe urumva yuko abana nibo Burundi bwejo urumva yuko Fab-Love navuga ko ariko arakora ikintu kimeze fresh sana nimba nawe ufite impano ifo yuko ufasha abana kugira ngo ejo bazogusubirire ejo bazosigara barakora ibyo utari bwakore sasa Love umunsi wa mbere ugize abajya abana muri studio ko navuga yuko ni ibintu bigoye usanga n'abantu bakuze nkuko bavuze ati hari n'abakuze baririmba barimba amakontreta bega bajya kontreta zunesha vraiment kontreta ebana ubwaho rero abana barayikubise neza fresh barasumvye abantu bakuze sasa umunsi wa mbere ugize muri studio ikintu bakoze cyagutangaje nikihe bro bon jewe cyanangaje nyene nuko nyene kugira ku ibiti mugabo gusa vyaragoranye simave mbesha byaragomvye kugorana ariko aba bana bumva cyane donc ivyo niko ndabereka cyane ukuntu ndiko ndabagida kandi nibaza ko bitazogarukira hajya bazobona n'ibindi bizokurikira mu nyuma kandi hoho bazogenda barerekana etape bageze kuko hari izindi ndirimbo zihari zabo zabo bonyene cyane muri kumwe zabo nyene ni turi kumwe zirahari zo turi kumwe ni zabo bonyene bare ba petit vraiment ebana je kabisa ndavuze ati asalute kubona babita Keshan Kids uruva yuko ni kuva uyu mugangsta ku mwami wa hip hop mu Burundi bakozi ba Roy TV reka genda bivuge ndabisubiremo je ndemeza neza yuko Fab-Love ari umwami wa hip hop mu Burundi sasa nimbo maririza abatavyemera nabo ntubafate ku ngufu Love kubera usafite fana Fab-Love kunda none ubibemeze ku ngufu sasa Love je kavuge guca man because ariko hari abavyemera ukuri guhari reka tuze turavugisha ukuri nakubwiye nimba wumvise intro yanje ikiganiro cyitwa tubabwize ukuri show why nako mugabo sinobiguhora niyo mvuye gukora ikiganiro naho nyene babivuze uko nyene rero reka tuvyemere kandi merci beaucoup kuba mubibona kabisa indirimbo shosha iramaze gusohoka ni indirimbo navuga yuko imaze ukwezi kumwe kuri YouTube channel ya Fab-Love ni indirimbo nakubwira yuko yaciye akorerana video mbega kubera iki video ije mu nyuma bro bon video ije mu nyuma kubera ko yari strategy ni strategy mazigiye nkorera ko sora audio nka sora video biramfasha ufite kuri YouTube channel yanje ariko hari abatabikunda kandi naje sinova ko ndabiprefera cyane indecision zigenda zirafatwa na staff yanje rero kubw'ivyo rero turagenda turahindura ibintu naho bazobona indirimbo yasohokanye video indirimbo izana video urumva yuko ibintu bameze fresh sana abikora kubera strategy bivanye na strategy yiwe avuga ati target hashaka kuja urumva yuko ibintu bameze fresh sana indirimbo navuga ko imaze gusorerwa clip ni clip imeze neza ni indirimbo nimba utarayiraba please right now ogenda kuri YouTube channel ya Fab-Love kugira ngo wirabire indirimbo shosha yakoranye n'abana ariko arafasha Burundi bwejo man hajya muri bajya abana nta mwana arenza imyaka indwi naho nyene uwo w'indwi novuga yuko ntarimo muri bajya oya ntarimo muri bajya mwabonye ariko ndashimira Imana kuba abavyeyi babo ndanabashimira nabana bankunda cyane novuga yuko sinzi ko ari ikintu Imana yashizeko ndakundwa n'abana batoyi kanabwiye yuko ni ikintu cyangyoheye kuko kubona muri jeune Big Farias shaho ati no umudiyo sishaka kuwuheba arabizi icyo ngaruke muri hip hop arazi icyo wamukoreye cyangwa arazi icyo wamugize yakaza kugira ngo ashobore gufatanya urugamba natwe ni fresh sana so rero hip hop muri make novuga yuko ni bon imeze neza byo ko iwanje sindatirigana rero nabandi ndibaza yuko bazogenda baramfasha pore dufashanya nabandi kuko hariho nabandi bayikora
ya baba upcoming canke abandi badashobora kuronka umwanya ukwiye wo gushobora gukora ku mugaragaro nyene mu buryo bugaragara nyene. Kabisa urumva yuko ni Fab-Love umwami hip hop avuga ati ndashimira cyane Big Farious atahediye umudiho wa hip hop ariko yavuze ati reka ngaruke nanje nereke yuko abakuzi banje cyangwa se abakuzi ba hip hop yuko Big Farious atawonigeze nja urumva yuko n'umwami wa hip hop amushimira cyane reka twizere ko ubutumwa Big Farious buzamushikira brother ya buzamushikira kuko nibaza ko ni benshi baba bashaka ijya vibe ya hip hop so rero vibe ya hip hop so kizokugwa n'abantu babiri ya abasaza nabo badutanguriye kuva kera biba bikenewe uko baza baraza biruka ya kabisa bro abakozi ba Loy TV urabona yuko ikirere nikidukundiye ko tubandanya nakubwira yuko two turakora ikiganiro ni ku masaha ku mugoroba ariko ikirere nikidukundiye ko tuyagana Fab-Love nibaza yuko tuzomurondera mu nyuma atuyage byinshi nabwo ko imvura igirirwa ariko reka tumusezere yakose kuduha umwanya yigoye nabwo ko nta mwanya yarafise ariko yemeye kuyagana abakozi ba Loy TV muri cyaganiro tubabwiza kuri show Love babwira ati big up sana man murakoze cyane abakunzi ba Loy TV kudukurikirana kuva ku ntango gushika ku herezo ni wa murapere wanyu Fab-Love the Cation Boy benshi muratangara ufite gukunda rapa mubona nimereye nk'igisazi mugabo nazanga nivugira nuje kubera ko mbadikonganira namwe ndabuba cyane kabisa wagwan my name is Radio twari kumwe na Fab-Love the Cation Boy je wari kurumva yari Mr Radio kuva kuri Loy TV twari kumwe na Fab-Love we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao peace Mutangwa muri Loy TV Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe Tutarabona uterekwa n'ukuramba Ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV Ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV Amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV Ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV Nahandi uzosanga ibihangange atari Loy TV Loy TV.